Ako ugeranije kuraba mwese afise visa yiwiwe sinzi yo bamuhaye sinzi ayandi ma projet afise inyuma ico nzi nuko I'm here and then I don't know ashobora kuza canke naze nta I mean mwese n'ubuzima bwiwe abantu bavuga ngo Dramati bafite visa y'imyaka 10 ariko kuzere yuko ari retour za Dramati za buri gihe ari benshi bibaza Dramati ku ngendo zi wawe za buri munsi ari abantu benshi bibaza ati none Dramati atakwezi guhera atagiye mu Faransa atagiye nahe izi ngendo ziwe zisigura iki Dramati duha umuco vy'ukuri sivyo mugari muhira aramaze ko muhira kandi tubwira oya nabangari ari juste yuko Drama harabaririmbye amaze guhiga visa rimwe kabiri gatatu bikanga ko bazironka kandi barakora abaririmbye banininya aya n'amashance imana izobafasha tu nibaza ko ni kintu umwe wese abakeneye mu buzima bwiwe if je ndabasengera abo bantu bikunde tu kubera ko ni opportunity ni visa y'imyaka 10 umaze kugira experience nininya nugira amarere turi mu bihugu bitandukanye hari abantu benshi muri entertainment indundi bavuga yuko abaririmbye b'abarundi buno munsi bazaba bamera nk'abakahise kumbure ntagivyo bimarira mu bigambi uno munsi ngo nta bintu bikomeye twutabona vya Rocha nke big vizo mu gihugu nta ma industry akomeye nta ma company kugira namwe ntuzove muba kumbure nk'aba grand frère bega ni ibintu kumategura hari biye ma projet manini atandukanye ndivugira ntavugira abandi kubgaho nibaza ko ni n'ikintu initiative mu artist wese yategerezwa kugira mu Burundi wari we wese kubera ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima urategura future abantu bavuga yuko umuziki w'Uburundi kumbure utari hacanke atanyungu nyinshi zibirimo n'ubihe muco ushobora kubahereza mbega umuntu ashobora gukora umuziki amakandi umuziki ko mu yakazi n'abadandaza barahomba muti nta kintu na kimwe kitokunda umuziki urakunda umuziki urimo amafaranga mwarabibonye abasani basigaye bagenda imiduga itugaye hejuru it is what it is uyu munsi zimwe mu ngendo zawe ukunda kugira aho wanagiye Dubai ubwa mbere ugarutse ariko Monia Fleur turashaka kumubona aje kukwakira hamwe nawe nyene iyagiye kenshi urakunda kuza kumwakira ufise n'ishugwe ariko uyu munsi Monia Fleur nawe turiko turabona kano kanya bimeze oya nimba ari ngaha twara kumubona live twara kumubona ariko uyu munsi nituko turamubona agaragara imbere za kamera tuko turabaza nikiye kibazo kiri hagati yawe na Monia Fleur aho nabantu bavuga yuko no mu ndirimbo uherutse gusohora ego ibintu byinshi yo tuguye twakoze amashow ibiki nivyo bikeneye ahubwo tugira ntagiye mu rusaku gatonya hari ikintu kimaze imisi gitarama polemique mu bantu menshi bavuga yuko LINO na MONIA Fleur baba barahebanye yo bariko kuri mbega biriho cyane bantu barakeneye umuco LINO ego twabonye umuririmbyi Juno Kizigenza muri kumwe mu gihugu cy'Ububirigi yaje gubashigikira mu giteramo zari ibintu bimeze gute guhura na Juno mu Bubirigi Juno nimvuye kuri stage twese nabonye ko hari abantu benshi bari abo twari kumwe benshi n'abari bazi ko hari mugabo bakorera ko nabari bari mu tuyage kunyeza ego nawe racyaje gashikira bene wacu Best idasanzwe inyuma yo kujana na Amir Pro inyuma kujana na Joel biteze yuko kumbure bazovuza ibintu bitandukanye baronse iyo basanzwe baronga ha mu Burundi performance bisaya so waruri Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizirakomeze neza muri mwiriwe canke muramutse bivanye naho muhereye. My name is Frank the Answer igini African TV sonda wikaze wese uri kwadukurikana uri mu Burundi mu Rwanda mitazana muri Kenya muri Congo Iburaya ese nguvu y'abarabu ndavuga Oman Senabi Saudi Arabia Dubai Canada Oscar Zambia Malawi Mozambique n'ahandi hose kwisimege mwese ndabaha ikaze uyu n'umunsi udasanzwe aho nagira amahirwe yo kuza ku kibuga c'indege aeroport Mercure Ndadaye aho twaje kwakira abarimvyi bacu ni LINO na Dramati baje bava mu gihugu c'Ububirigi aho bamaze imisi bakoze igiteramo ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa kane mu gisagara ca Bruxelles aho bakiriwe n'abantu benshi abantu isinzi mu giteramo cabo mbega vyagenze gute kuri no musi rero bagaragarutse inyuma y'imisi 10 bari mu gihugu c'Ububirigi mbega babakiriye gute naho twabonye bakiriwe n'abantu benshi mbega LINO ku ncuro yiwe ya mbere yavyakiriye gute kubona abantu isinzi baza kuraba igiteramo cabo yes tuza kuyaga byinshi bigiye bitandukanye kuvaga anya gushika muhira kwa LINO. Asante sana. Yes, welcome. Yes, nukunya rero nukubimeze aho waneza ko abaririmbyi bacu bamaze gushika. Yes, nukunya ni muri LINO ni muri Dramati aboneza yuko bamaze gushika nga anya kibuga c'indege aeroport Mercure Ndadaye. Tigutemze meze neza karibu sana mwana biraza. Yes, nukunya umva ukuri
Gute. Diaspora. Urasa neza cyane mzee. Ese. Amahera y'Iburaya, ikirere cy'Iburaya gute. Chika. Kiri gute mzee? Safi. Urasa neza mani. Fresh. Amakuru. Merci. Amakuru y'urugendo. Urugendo rwa muzwe. Nacanganike mu mutwe. Wachanganikijwe n'ibiki? Wachanganishijwe n'ibiki gamuta? Wachanganishijwe Mbali sana. Uburuhe bwinshi cha. Nachoka sana mkichwa kabisa. Just look unya ndingaje yamaze gushika gahanya uwe chindege airport Mercure ndadaye yes abona neza yuko aje yambaye neza si the outfit iraba kuva hasi gushika hejuru yes kiyato gitukura ibutura nziza umvukuri n'umupira hano onye yes ibintu bimeze neza yes muza tujane kwanza maka tuganirize dramati yes hama kugira ngo duce tugenda neza cyane gose mu rugendo yes no mu rugendo gwiza hano onye yes dramati yamaze gushikanga hanya reka tuyage gato ntiwogenda ni gute umeze neza okay urasa neza man I do sheri nyinshi see the outfits full outfit for Dior it is what it is that's the thing yeah amakuru yawe meza kabisa urugendo rwagenze gute fresh cyane yego yes aho uvuye mu giteramo byagenze gute aho ubona neza yuko mwakiro n'abantu menshi byagenze gute drum wakiriye gute ngena je ku ruhande rwanje ni experience nziza yatubereye nziza ku ruhande twese navuga ko ni shema ku Murundi ni shema ku artist wari wese ni shema ku muntu ari garagereza kwiteza imbere we did a great job now we back akazi kabandanye kabisa drama abantu benshi bariko baribaza byinshi kubijanye no kugenda nigaruka rya dramati hari abaririmbyi bikunda kuvuga yuko ngo birashika bakabura amaviza bivanye nuko hari abaririmbyi bagumayo dramati nk'umu bantu yabonye ubuzima bwo hanze nike kintu wotubwira ku bijanye n'abagaruka abaririmbyi tuvuga abantu bagenda bakaguma bigatuma abandi babura amaviza nibaza ko umwe wese abafise uruhande rwiwe dossier ziba zitandukanye they don't blame uwundi muntu mugabo nibaza ko navyo biri mu bishobora kugira I don't know mugabo nibaza ko umwe wese afise dossier kwiwe so hajya bakwimye sikwera nakagumye yose kwera yagize ibintu wabonye gute umuziki w'u Burundi muri rusangi bivanye na fan base mwarose n'abafana mwarose baje mu biteramo byanyu we good kabisa we actually good turafite abantu bari tari kudusupportinga especially diaspora so which is a good thing ku artist wese ababikeneye wabonye habuze iki kugira natwe abaririmbyi bacu bamwe bakora ibiteramo birenze ngo twabona mu baririmbyi mu bindi bihugu ni patience gusa tureke gusimba ama etape tugende buke hama byose tubironke buke uravye performance y'abagenzi bawe ndavuga LINO for the first time ku mugabane wa Buraya wamubonye gute nkaho nk'umuntu ari kuri ta he was good nibaza ko yatanze le meilleur yari afise kandi nibaza ko n'abantu bari bahari baryohewe drama mu gusozera sinzi ko murarushize ko abandi bafite ikibazo ariko ndashaka ubwire ijambo rimwe abarundi bakora dukurikirana kano kanya kugira bumve neza ko dramatize mu gihugu cy'u Burundi I'm here barambona ariko barabibona let's get back to work. Thank you bro. Appreciate that. Yes, drama karibu sana mu gihugu cyawe ciza aho twari tugukumburanye igishika cyinshi cyane twarashoye kubona performance yawe uriko uraperforminga ariko imbere yo guperforminga indirimbo muri kumwe na LINO warashoye gutangurana uririmba ijya verse ya Big Face amwe abantu kijya kintu cya bavyishimiye cyane muri rusange dramatique kuririmba verse ya Big Face nk'abantu bazi yuko wewe na Big Face bitameze neza kijya kintu kimeze gute my brother nta bintu byinshi novuga ko mugaye ico novuga nuko biri muri verse kandi verse y'indirimbo if ever I perform indirimbo ndafise ubushobozi bwo kubiririmbira bwo kwiririmba and then the song belongs to everyone nta numwe bavuga gute atayemerewe kuyiririmba tu nta kwa kuntu ushobora kuyikwepa ukavyirengagiza I can do whatever I want ico genda nshobora kudecidinga gukora uko ndavyumva ni indirimbo nyinshi twakase nijya twari gushobora kuyikata but that's what we did kabisa hariko bavuga amajambo menshi ku bantu mwajanye hanze ariko uyu munsi hari umwe tutabona ari we Joel musanzwe munakorana na producer wawe byifashe gute vya Joel sinzi ngene vyifashe kubera ko ugeranije kuraba umwe wese afise visa yiwe sinzi iyo bamuhaye sinzi ayandi ma projet afise inyuma ico nzi nuko I'm here and then I don't know ashobora kuza canke naze nta I mean wese n'ubuzima bwiwe
Yes, Chumarura nuko I'm here and then nkarabana n'ivyo wanje kabisa. Asante sana. Yes, drama ikibazo canje nari mfise usa nkaho uri grand frère ku bantu batanguye gufata ingendo baja mu mahanga muri Belgium sivyo? Belgium. Sorry. Ni duhe story gatoyi ni nk'ikihe kintu wabonye kuri Linoji n'abandi bantu bagiye y'ubwa mbere wabonye cabanyuzuye wowe wari usanzwe umenyereye? Nibisanzwe biri obvious ni imbeho nta n'ikindi kubera ibisigaye byose is normal. Iri yarasumbiye ruguru. Hari akanye vyata. No harakanye vyata. Yes. Yego. Drama mwakoze performance idasanzwe aho biboneka neza yuko haje abantu batandukanye n'ibindi bihe uko basanzwe bakirana kubera iki mbega imyiteguro yanyu uko mwari mwateguye mbega niko mwaperforminze hari benshi babonye bagiye mu Jana Jowe Amiri Pro baravuga ati bagiye gukora something big kumbure performance zitandukanye n'izindi twabonye nganya mu gihugu mbega mwakiriye gute d'abord ivyaberiye harya jengereranije kuri ibintu bisanzwe bikorerwa hari n'ivyo twe twakoze nibaza ko hariho akarusho ku byo twebwe twashoboye gukora kubera ko twari kumwe na team nini twari kumwe na Kiwacu event twari kumwe na Crystal event twari dufite umu sound engineer Joel yarahari that means wari ufise a lot of potential yo gukora ikintu ciza kurusha ivyari bisanzwe bihari performance yo kurujya musi itandukanye he n'izindi performance kuba Joel performance yari yose bitandukanye kubera ko everything happens bivanye na mood bivanye n'umwanya murimo je nshobora kuririmba neza no musi je nkarimba nabi bivanye n'umwanya so we did good depending on what we've been doing. Abantu bavuga ngo Dramati bafite visa y'imyaka 10 bariko kuzere yuko arere turi za Dramati za buri gihe ari benshi bibaza Drama ku ngendo zi wawe za buri munsi ari abantu benshi bibaza ati none Drama ko atakwezi guhera atagiye mu Faransa atagiye nahe izi ngendo ziwe zisigura iki Drama duho umuco vy'ukuri sivyo mugari muhira aramaze kwa muhira kandi oya nabangarira ni juste yuko bira out Drama harabaririmbye amaze guhiga visa rimwe kabiri gatatu bikanga ko bazironka kandi bakora abaririmbye banini yinya oya nama chance imana izobafasha tu nibaza ko ni kintu umwe wese abakeneye mu buzima bwiwe if gender basengera abo bantu bikunde tu kubera ko ni opportunity ni visa y'imyaka 10 oya na visa y'imyaka 10 baho visa y'imyaka 10 abandi ntabwo biborohera kuronka amaviza ariko Dramati twama twamubonye kenshi na kenshi sinzgira n'ubuntu bw'Imana ndega hejeje no kuyigira nka bus ngo ni muhira baramaze kuba muhira n'ubuntu bw'Imana yego Drama kaje kwiruka reka tubandanye ko abantu bari gukumbuye baba bakeneye kumva byinshi bitandukanye inyuma y'indirimbo ntagatima haize imisi myinshi atandirimbo isohoze kandi Dramati n'abana kuvuga ngo aratevya cyane aratevya gusohora nefise schedule yanje rega dufite ubudi buzima mu misi abwe ni musabe ndabatumire muri DT Beauty Space muze kuraba ibikorwa aho bigeze akazi no kugacanga nakandi kazi nivyo nagomba nze ko nyene ati umaze kugira experience nini nya nugira amarere turi mu bihugu bitandukanye abe hari abantu benshi muri entertainment ndundi bavuga yuko bari mvyo b'abarundi buno munsi bazaba bamera nk'abakahise kumbure ntagivyo bimarira mu bigambi uno munsi ngo nta bintu bikomeye twutabona vya canke big vizo mu gihugu nta ma industry akomeye nta ma company kugira namwe ntuzave muba kumbure nk'aba grand frère bega n'ibintu ko mategura hari biye ma projet manini atandukanye zirahari ndivugira ntavugira abandi kubgaho nibaza ko ni n'ikintu initiative artist wese yategerezwa kugira mu Burundi wari we wese kubera ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima urategura future ni navyo twatanguye gukora ariyo nkuru tuzobamenyesha tuzobatumira murabe ibintu aho ingene bimeze ni DT Beauty Space is coming out soon sinshatse kubishira ama detail mugabo in 1 month 2 months everything will be done. Yes, abantu bavuga yuko umuziki w'Uburundi kumbure utari canke atanyungu nyinshi zibirimo n'uhiwe muco ushobora kubahereza mbega umuntu ashobora gukora umuziki amakandi umuziki ko mu yakaza abadandaza barahomba muti abadandaza barahomba nta muntu numwe we bivana n'ibintu uri kurakora ubikora gute discipline yawe est-ce que ubiha agaciro kangana gute uri tayari kuvyihebera gute tu nta kintu na kimwe kitokunda umuziki urakunda umuziki urimo amafaranga mwarabibonye abasani basigaye bagenda imiduga itugaye hejuru it is what it is. Kuri wowe point of view ubona mu muziki uvuga ati nkuko hari abaganga bavura ariko ntibibatunge ni nkuko hariho n'abaririmbyi bashobora kurimba bikanga mugani nkuko hariho n'umudokteur afise inzu zingahe ni nkuko hariho n'umuartist ashobora kuronka ivyo bintu hariho n'abadokteur bapanze kandi badukije amashati cyane bivana no kuntu vyagutoke discipline amachance kwiyubaka muri rusange ni gute ubona umuziki wa Burundi muri 2026 mbega urabona neza yuko ugiye gushikana y'abaririmbyi imwe guhabwa imiduga itandukanye mu mahiganwa atandukanye uno munsi hari ikizere yuko hari ikintu kinini n'abaririmbyi Burundi muzubaka gitandukanye n'akahise cyane nyimba umuntu ashobora gukora indirimbo imwe akaronka ubwo bushimwe bumushigikira mu mutezi imbere bw'imodoka zibiri it's not a small thing
turiko tuvuga imodoka ni ukuvuga ejo hazoza ibindi bintu twitege gusa yuko ejo canke hirya y'ejo dushobora kuronka ibiruta ibi turiko turaronka that means umuziki wacu uriko uratera imbere uriko uradushikana ku zindi ntambwe which twahoze dusaba kuva kera. It's a great thing. Wakira gute iyo umwe mu baririmbyi mwari muri kumwe muri lebo uno museka aratera imbere akaragerageza kugera ku bintu binini bitandukanye kuronka imiduga 2 mezi 5 umuririmbyi kiri akiri kuri we nk'umuntu mwakoranye cyangwa mwatanguranye muri business imwe ni ibintu bimeze gute kuri wewe? I'm always super proud ku bantu batera imbere ntarinze kuraba ko twakoranye cyangwa tutakoranye. No, I'm proud of him kandi niteka ku murundi wari wese niteka ku muntu wese ashaka kwiteza imbere kiriko ari mu bantu bashaka gutera imbere kubera ko afise histoire yiwe afise yavuye umuntu wese atokwishimira kucamwe nk'ivyo yaciyemo. So when ubonye umuntu mwari karatera imbere you just need to be proud. I'm super proud n'abandi baririmbyi bose dukorana ishaka rijya ni motivation ku bandi. I may not do it jewe kubera ko maybe I don't know. Muga abandi urumva ko ni motivation ni ikintu gikomeye cyane. Yego kabisa. Ijambo rimwe kwa kunzi w'umuziki w'u Burundi ngo kujya kuri Dramati mu gihe cya vuba. Ihorere is coming out, DT Beauty Space is coming out. More things are coming out. Ihorere. Yes sir. Reka. Makandi. Okay, let's go. Yes, tujenerera makandi twuvirize Lino nawe nyene just mu bitandukanye inyuma y'urugendo kuva mu gihugu cy'ububirigi kucuro yiwe ya mbere bega vyagenze gute makandi tuza kumenya vyinshi bitandukanye mwamumvise Dramati indirimbo ihorere igiye kuza mu gihe cya vuba. Karibu sana. Yakoze ibintu byiza cyane kabisa. Niki kintu wabonye kibura kugira umuzika wacu natugere kugere ku rwego nimuze murakora ya mashow benshi bita ngo mashwari ari yo mu cyumba bavuga ngo case mashow case nibaza ko takibura ahubwo byatanguye kuduga bakubabonye show twakoze nazo yuko babonye itandukaniro riri hagati y'ivyabaye n'ivyabaye ubu. Ego Lino umuziki wacu kuratera imbere wayiboneye kuki? Ku rukundo kure cyane yaho tuba turi ibyo dukora hose birashikaye. Niyo ndirimbo yabonye bakunda cyane ku mugabane wa Burayi zose urazikunda. Twitege iki ku muzo wa Linoji avuye hanze? No singarutse muhira nitegeje yunga avuga ko akanyoni katagurutse katamenya yobwi sasa Dramati kwa ambassade safi aho nyere Monia ari nagana kumubaza oya ariko welcome again mu gihugu cyiza cy'u Burundi ariko bimwe mu bibazo nje nifuza kukubaza uyu munsi urashitse ibujumbura aho benshi bari bafise icifuzo cyo gusubira kandi kukubona aho bari banagukumbuye cyane muri rusange aho bari bazingo sinzogaruka bari baragushize nawe mu rutonde rw'abari batazogaruka ariko uyu munsi zimwe mu ngendo zawe ukunda kugira aho wanagiye Dubai ubwa mbere ugarutse ariko Monia Fleur turashaka kumubona aje kukwakira hamwe nawe nyene iyagiye kenshi urakunda kuza kumwakira ufise n'ishugwe ariko uyu munsi Monia Fleur nawe turiko turabona kano kanya bimeze oya nimba ari ngaha twara kumubona live twara kumubona ariko uyu munsi nituko turamubona agaragara imbere za kamera tuko turabaza nikiye kibazo kiri hagati yawe na Monia Fleur aho nabantu bavuga yuko no mu ndirimbo uherutse gusohora ego twakoze amashow ibiki Monia Fleur ko mugani kabisa okay performance yawe twarayibonye aho abantu benshi bavyishimiye cyane kubona Lino bakwakiriye neza hariya niye experience washoboye kuronka mu giteramo wakoze hariya mu Bubirigi? Nabonye ko byose bishoboka aho bo twari umurundi hose yo bikora batwizere ku bwinshi n'abandi bato bandi cyangwa bakuru bandi bari inyuma yandi aho bagenda iki kintu kitatumye haba matuwa cyangwa umukore ayandi mashow atandukanye ku mugabane wa Burayi mu gihe twashyize gukora show imwe kwanza neza ariko bikunze tuzosubirayo. Yes, Lino hari abantu bari biteze performance idasanzwe inyuma yo kujana na Amir Pro inyuma kujana na Joel biteze yuko kumbure bazovuza ibintu bitandukanye baronse iyo basanzwe baronga mu Burundi performance idasanzwe so waruri oya so narinda ariko twarabona ibintu bitandukanye abenshi baratangaye na iyi show iheze yari itandukanye n'izindi zose zabaye ko biri mu buhe buryo rero mu buryo bwa son twatkumwe na Amiri so yari imeze gutandukanye nuko ariko abantu Lino bari biteze ko muzovuza live basi twageze semi akoze semi oui
akarusho ko kugera mujanye n'aba producteur wabonye nakahe ntabwo bufise kubera ubuzi ko ibintu byose bifise mwe ubijera urabana na mikro gusa ego yes uno munsi wavuyeyo ariko kandi hari amakuru menshi avuga yuko Linoji muko gatano nyene ategerezwa kandi gusubirayo zino ngendo shure kuri wewe zigufashe kigarino iterambere ku muziki wacu muri rusange ego yes nuko unye tujane rero kugira ukumbuye tuzabaya vyinshi bitandukanye muri rugendo asante sana sasa kaka nkabizoga katawa kaka navuze kaka nambuna gwandi yes turavuye ku kibuga c'indege aeroport Melchior Ndadaye Linoji ahita afata vora y'umuduga wiwe yes tugenda bacanke bakuguriye besha bangone bakuguriye ngo abakobwa naguma mvuye ngo abagore ariko sivyo nta bagore ugenderamo wewe ayo makosa sayi wawe ariko bro sa neza uvanye ama fresher menshi yari raba n'ukuboko deja uyu ni imisi 10 Lino okay nubwa mbere ko ari ugiye Burayi vya vrai ugishika ntutubeshe nta kintu cagukanze basi na gatonya bwira burya oya saa tujoro habona hasa nko kumura akaboro mbega niko yo hari gihe cizuba bwira hatebe okay none izo saa 3 abantu bacaja kuryama nkuko twebwe mu Burundi abana afise ubutura caja kuryama azoja kubuzeje nkuko kumuranga ahantu hameze ko kubishuja kuryama cheza kuryama kure kaba turungike hano onya turi kumwe n'umwana umukunzi wa Linoji gose wazi ndirimbo kandi arazi indirimbo zawe ararice pepe nurire Lino kandi urakunda abana wewe habura iki none ngo habura iki none ngo uvyare iyo jama shaka kwisubiramo ngo ngwiki ndaro nkotu byarana na ndashaka kubyara nari ko nturaronka mu vyara kumera nk'abandi byaransiga muhu ariko abantu benshi barabizi yuko uri mu rukundo kandi bitamera mu ibihumbwa ni wimbura neza cyane ego yes Lino bayigwamagara kuri stage ku munsi w'urubanza ku munsi nyezina waragiye ugitwaye iburaya wiyakiriye gute d'abord wiyumvise gute kuba ku ncuro ya mbere yo performinga mu mahanga vya bintu kumbure watanguye ari ibintu bisanzwe mu buzima bwawe cyari biryoshye cyane kubera mba hari kure cyane nari ngiye ego kandi ngiye guhura n'abantu bamwe nzi abandi nazi ariko bakunda umuziki wanje ego teza kuba makini cyane ego wakiriye gute uko abantu d'abord bitavye concert y'uyu munsi nabonye umenga abantu bari buzuye wari uvyiteze zari nyinshi cyangwa se abantu bakomeretse oya vya vrai abantu barakomeretse gari no kubera ko ubwinshi bw'abantu wow wakiriye gute wari uvyiteze none ariko zigenda senga rega igihe cyose bon oya ariko hari igihe ariko wavyizeye gusa wow abantu benshi babibaza yuko ngo abasani badashira Imana imbere ariko urumva yuko deja ibikorwa vyawe vyose wiragiza Imana imbere wiragiza uhoraho performance zawe hari abarundi benshi hari abanyarwanda benshi hari abantu bumva bagiye tubwiye yuko abazungu ariko none ku buryo yinjoyinga babi oya ego yes hari haja barakunda barundi gose bazungu barakunda indirimbo z'indundi manager ko ahagaze biremeze gute manager ego yes Lino uno musi uramaze kugaruka mu Burundi kumbura abantu benshi wagiye abantu biteze indirimbo ubabwira yuko hari indirimbo shasha igiye gusohoka niki kintu abantu bokwitega twashutinze ariko twajeje ariko yasohotse my image ari muzohereza hano onye indirimbo ni gwawe canke indirimbo ni gwawe mwashutinze indirimbo yiwawe canke mwashutinze indirimbo
kutavyumva nta bushobozi mfise oya gukora iburaya warinze ugenda iburaya ubushobozi bwo burahari pe ubushobozi birumvikana ko maze kuba buhari uno munsi umuziki w'uburundi uri kuragereza gutera imbere mu bice byinshi bigaragarira abantu bonse ukigenda hamwe na Joel hamwe na Dramati hamwe na Amiri Pro abantu n'ukuri ntibari bafitiye icyizere rinoje ngo rinoje ngo adocika ngo adoshagumayo hari impamvu zihe zo kuguma iburaya mbega birashoboka nta mpamvu zihari zo kuguma iburaya garina oya ego ego nugutaha vyavyumviro bahora bayumvira bwa mbere ati rero abarimvye b'abarundi kumbure biyongoyo bagezi iwe canke baro abarimvye bagiye baca baragumayo twumva bakera ho burya bariho umuri commentaire baraza kutwibutsa Muvarize pamo nini muvarize utagongesha Lino muvarize uzanyibika ahubwo nyine hajya murazanira ibintu abantu burya yeah ego yes nako navuga rero ati benshi ntibari bafite icyizere yuko Rinoji azohava atagaruka ariko kandi uno munsi baramaze kumenyerwa yuko abarimvye bagenda bakongera kandi bagataha mu bikorwa bitandukanye uno munsi umuziki w'u Burundi gukora umuziki wo mu Burundi gahanye birasumba yuko umu artiste ashobora kugenda hanze agakweperayo ati kubera iki bamushaka kubafata nabi kandi binjiza ego amahera arahari hano on yes n'akayaga keza gatandukanye kukiruka ijanye na klima wasanze guti buraya garinda ahari hakanye burya muri make mu misi yahera ho hari hashushe plutôt harakanye cyane gose aw abasani gushaza no gushinyiriza ati gushaza no gushinyiriza ego uno musi waronse opportunité yo kuja iburaya ariko kandi urongeye uragarutse amahirwe menshi mbega ego amahirwe menshi avuga yuko hari ikindi giteramo kigiye kandi kuba muri ukwezi kwa gatanu niko kuri bimeze gute ego ariko icyizere nuko ushobora gusubirayo kandi vyihuse cyane gose ego ariko ngoma ngarukeko hari abantu benshi muri entertainment indundi bavuga yuko abarimvye b'abarundi kumbure hari benshi muri kahise abarejande bacu tuzi basohotse baragenda hanze ariko kandi kugeza uno munsi atakintu kizima kinini inya twovuga ngo tumaze kubona kuri bo kumbure bubatse company zinini inya amasosiyete manini ya kumbure kugira ngo bashobore gutanga ubuzi ati abarimvye uno munsi bakwiye kwiyubara canke bakigira kuri bakuru banyu Lino hari ikizere kingana gute yuko muzohava mukosora ivyo bakuru banyu bakosheje yes nibyarega n'ibyaboneka ngo ibyo cyo kujya hanze cyane muri byo mutoya bakiri bato bamagaranye n'abantu bakindi bagera ko kugira ama live ego kuba binini hari amakosa ubona ba grand frère bakoze kumbure mu kudashobora kwiteza imbere Mose afite ubuzima bwiwe ariko Lino ari amakosa kumbure muri kahise umuntu aba yarakoze Tinoji ningi wazuri mu nzu amakosa gute shobora ikintu ego ubona ko kiza kuri wewe mugabo handi bakabona katari ciza usanga bakoze ibyo bashaka ariko ivyiza hari ivyiza bigaragarira amaso y'abarundi hari ivyiza bigaragarira abantu kumva ati
baravuga batanga nk'uburorero kuri Loriro, baratanga uburorero kuri Big Fizzo ati nta company y'abare barimvye banininya bakoze ibintu binininya baba Satashaka kugurana. Dinoji. Afise ibintu bikora by'ubworozi utazi. C'est vrai. Muri make abavuga bavuga ivyo batazi. Uyu munsi avuga ibintu ukabyumva nubwo ushobora kubona ifoto ugakomanta ugushaka. Egome. Mwaka umuntu avuga ico yiyumviriye cose. Kuri wowe rero wowe nyene ubwawe nyezina Linoji umva kuri. Iki kintu abantu bokwiga kuri wowe mu bigambi bitandukanye n'umuziki. Mbega apart y'umuziki abantu bokwitega iki? Amagambo avuga imigambi kuri kamera. Oya, ariko urashobora kuvuga ati ndategura bino onya kumbure bizofasha guharuka rungana kuno onya. Ya, ndavyifuza byo nekura mana yabe mushikana duhamagara muze kuri. Wow. Ego, twitegeye ibintu byiza canke bizoza gufasha guharuka. Turashaka ndime cyangwa shaka imiziki. Turashaka imiziki myiza ariko turashaka kubona amatunda yavuye mu miziki myiza. Uno musi vuye Buraya ntiwakoreye ibitega. Wakoreye amafaranga. Ariko aya mafaranga nizera ko atari umuziki ijana kwijana yose kumbure cyangwa ushobora kumvitisa mu muziki ijana kwijana n'imigambi yindi yakazoza. Ese kirashoboka canke irahari? Ego. Yego. Yes, mu misi yavuba cyane gose rero utarasubira Buraya ni gike barundi bo kwitega kuri wewe ni cyo kintu gishashe gitandukanye. Ari nojo ya biratandukanye Linoji wawo. Linoji wawo undi. Yo ya kabisa ni wako what? Ariko kukijanye no gukora ibindi bitandukanye cyangwa imiziki. Kumbera igiki bo kwitega imiziki yavuba. Ndagaruka kuri cya kindi nyene bavuga yuko utevye gusohora imiziki. Cyane gose pe. Usohora utevye cyane gose. Uburyo nibwo gwa budahari. Uno munsi cizere kirahari ko wamaze kuja mu mahanga kumbure. Kubera oya barabizi ko uvuye gukora kandi nta mu kwinjirira mu byo uvuye gukoreramo ahubwo abarundi babiteze gusa ibishasha bitandukanye na vya bindi eske umurivyi wacu azohinduka besha baba bafise ubwoba ku barivyi b'abarundi yegome ego ego sinogenda reje ntagiye mu rusaku gatonya oya so yaha ahubwo sinogenda ntagiye mu rusaku gatonya hari ikintu kimaze imisi gitara amapolemike mu bantu menshi bavuga yuko Linoji na MONIA Fleur baba barahebanye yo bariko kuri mbega biriho cyane bantu barakeneye umuco Lino oye giye mwakundana ntavyo mwatubwiye mwaraduhenze ngo muraba besto mwaduhenze ngo murabagenzi mu nyuma niho twisanze urukundo rwamaze gukomera twagiye turavyibonera mu vy'urugendo ariko ntaco bahereza umuco kidogo umuco n'uyuhega Lino oya uyu mukobwa waramusize ariko kandi ubuherutse igihe uje Dubai yaraguherekeje araza no gutora n'ishugwe Linoji bitandukanye na kino gihe kumbure wateye pandende uje Buraya nizo cyo bita usigaye uri nyakamwe twebwe nk'abagenzi nk'abakunzi umuziki w'u Burundi inshuti n'umuryango twese turi hano onya twaje gufasha abagabo mu gahinda abanyakayanza ngo gahinda ko karabaremvye Hego sita abagabo ati rengana ego Lino ariko please dufashe gatonya ariko vyoba ari vyo ivyo bihuha vyoba ari vyo canke nawe nta makuru ufise kumbure baba guhebeye mu misho barakubenze ego ariko umugore no umukunzi mamuyaga ku mwanya abaza amakuru yahana ahatandukanye Ikanze kuri kiyo naco nyene Joel Houghton umwe mu producteur mwagiye mujanye mu gihugu c'ububirigi ariko wewe uno munsi ha mubo twabonye hagarutse Amiri Pro hagarutse Linoji hagarutse kandi na Dramat inde Joel Are you sure ko tutamubonye numwe mazananye
mwazananye mwasohokanye Lino, you have to be honest man. Twabonye amakuru amwe avuga yuko ariko warari muri amakuru nari ari hano. Okay. Amakuru y'ibihuha yoba yavuzwe yuko yaronse kandi kazi bica bituma gumayo. Ayo onye yavuzwe n'umumenyesha makuru Amipro ubu nawe nyine ari bumuru. Ayandi naye akavuga yuko Joel yoba yacitse atakigarutse mu Burundi inyuma yaho inzu yiwe ahasanzwe akorera studio yiwe yagiriye isanganya igwa ko nibisasu accident yari heruka kwa mu Burundi ku itariki ya 31 bakavuga yuko Joel baciye ahitamwe kwigumira iburaya nico kinyoteye Andrew promoter manager uyu unya manager basigaye afise Vox asigaye apakira abantu benshi cyane gose asigaye afise equipe nini y'abantu basanzwe simvire sasa pande hivi. Yes, Lino, no musuringa anyarero mu Burundi. Abantu betega indirimbo ryari basi. Wagumye ubibateguza, uyibamenyesha hakiri kare. Sasa kugenda yasohotse ariko ntibyakora. Ikibazo ni video, ikibazo ni Gome birumvikana cyane gose makoze concert nziza concert igitabwe n'abantu benshi aho nabonye ari shigikiwe n'amakampani atandukanye nka Bankobu aro kandi iwacu event hamwe na Crystal nabonye ne bari mu bikogwa integuro za Crystal ndetse na iwacu zitandukanye n'izindi nteguro na plutôt na kiwacu sorry akiwacu event zitandukanye n'izindi nteguro zibindi biteramo harabanye vyose twabonye bagiyeyo bakidoga twafashwe nabi kumbure ye bifes na mona barigize kugenda ama biravuga yuko ikintu kibonaza ko bava ku makontra basinye mbere ko bajyayo tura ibyano atari wanyu gasako ariko rero ushobora basi no gutelefona nkawe mubya twana birahaye ego ucuza kunda usara kugenda bateguye kontra neza kujya kuba wikinge mande byose ego integuro za Crystal DJ Poli muri rusange zitandukanye he n'abandi bantu garino bategura ama evenement ku ruhande rwawe ugerageje kuraba uko evenement yari iteguwe bose barakora ariko wese akora mu ruhande rwiwe afise karite yiwe abantu bose bari bakora cyo ego twakoranye nabo yakora neza cyane ego abenshi ati ego abenshi ati agarutse mu muziki inyuma y'igihe kinini yari yarabihevye kubera ko yabonye yuko harimo uruhombo runini harimwo uruhombo kuri DJ Pole gudakora umuziki w'Uburundi cyangwa uruhombo harimo uruhombo ko kudashikira umuziki arabona ko itafari rikuze nawe kiwe kongera oya mu buryo ego yarifashe wa muziki ariko mu buryo bw'amafaranga naho bavuga yuko kumbure yabonye yuko abantu bakora ibi bagashikira umuziki ego abeshiri mu nka byadangiye cyane gose buryo bo bafite business yabo yandi bakora ego yes ntugira ngo burya nta nyungu ya hatari nini y'amafaranga ego 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 cyane cyane yes ishusho nziza iriko iraboneka mu muziki w'Uburundi aho no munsi kumbure abaremvyi basigaye baronka ubushimwe bunini cyane gose nk'imiduga waruko imvuru oya nubwo umuduga nta bundi utuganuke akaganuke ku muduga ariho kandi muri East Africa nibaza yuko ariho hambere batanga umuduga ku muririmbyi kumbure yego ntandi hari undiga numva batanze umuduga ahandi n'amatrofe asanzwe kumbure ikibumbano babumviye mu nzahabu canke mu kindi kintu ibiti canke bakabareza amashugwe kujyana inoji bamuhaye amashugwe
kubera yabaye wa gatatu abenshi barabiponda ati Lino je ntarakwiye gutora amashugwe bamusuzuguye nta kuntu wa mbere bamuha umuduga w'imiliyoni zirenga 10 hama umuririmbyi yabaye wa kabiri cyangwa wa gatatu bagaca bamuhereza ishugwe ry'ibihumbi 200 byo kwa Cheval vraiment niba hasha haje barishugurega ni sawa nyako haje no gusapotinga abandi waronse ugira bumve ko muziki ushigikiwe none hategeza ko wa mbere no wa kabiri no gatatu kutakuba no wanyuma ngecho yes uko biri kose ubona gute rero ibijanye no gutanga ubushimwe mbega hari ico byongereza muziki w'u Burundi nacongereza natanga ko barakora yes ni ibintu byiza cyane gose bihesha niteka umuziki w'u Burundi ego twabonye umuririmbyi Juno Kizigenza muri kumwe mu gihugu cy'Ububirigi yaje gubashigikira mu giteramo byari ibintu bimeze gute guhura na Juno mu Bubirigi Juno nimvuye kuri stage twese nabonye ko hari abantu benshi bari abo twari kumwe benshi nari bazi ko hari mugabo ego yes ego yes waranditse ati abanyarwanda n'abarundi bari ngaha anya muri commentaire abantu benshi bashabibaza yuko yo bari collabo hari collabo mamufitanye na Juno twayipanze ko twabose ayikoze umwanya watugoye kabisa mavuye mutayikoze muko muzoca mukora indirimbo nawe na Juno hari abantu benshi biteze collabo yawe aha ni kuri ambassade y'Ababirigi umubirigi arishikiye mubanza gushika kandi ubanza gushika kugira ngo ubugiye kugira kamusambaza n'umugenzi wanje ubugiye kumuramutsa yego ati mzee namaze kugaruka namaze gushika yes nguko unye aragiye kwanza kugira ngo abanze amenyeshe yuko yamaze gushika ego genda uyimpaye niho byo bavyiza cyane gose gusoma ndio paki basima yes nuko unya ni Lino G umva ukuri ngahanya aho aje ngahanya kumbure yes amakandi kugira ngo ashobore kubandanya urugendo rwiwe yes abona neza yuko yambaye neza ndetse asa neza yes ni ngahanya tumurindire kugira ngo kumbure tuzogenda tujanye no mu bindi bikorwa amakandi tuje kuyaga vyinshi bitandukanye mu muziki w'u Burundi yes the outfits guyu unya